yaga twubake, ikiganiro cy'ingo n'imiryango hamwe n'abitegurira kubaka, mugishyikirizwa na Glorious Kagayo. amahoro banywanyi bayaga twubake. Turizeye ko aho mu ngo iwanyu ari amahoro. Twashaka rero tubabwire ko n'ubu turi kuri ya ntahe y'umushinga ntahe Rukundo Jean Pierre yatanguye mbere n'umunsi ndibaza ko dutanguye igice c'indwi. Twaganiriye by'ukuri ubuzima bwiwe, kandi ubuzima by'ukuri burimwo ibintu byose byinshi abantu tugenda turacamo. Twarumvise umwana yavutse ataronse affection paternelle maternelle. Twarumvise ingene yarezwe, twarumvise ibikomere yagiye arahura navyo. Turumva inkomezi zari muri we ko yari yaramaze gutahura ko ubuzima bwiwe abwirizwa kwimenya kandi ubuzima bwiza kuzogenda neza. Twarumvise ingene hari imyaka yagezemo akumva muri we ukugumuka ko ategerezwa kumenya se yamubyaye. Twarumvise intambuko nyinshi yagize aho yahereye kandi yaruhutse bahuye bakamenyana. Twarumvise ko kumenyana nawe byasiye byagura, aramenya ko atari wenyene, arabandanya kandi icyo gihe ntawe yari agikeneye amugaburira. Yari ageze mu myaka yigishijwe kwimenya, kurondera ubuzima. Twarumvise rero ko yageze no mu bigero kubaka, hanyuma mugabo mariage itamwereye, yafakaye kandi bikamukomeretsa cyane. Umugore wiwe wa mbere ahejeje kwibaruka, ariko tumvise ko n'umwana ataminsi yamaze nawe yacitaba Imana. Ivyo rero byamubera igikomere, mugabo kitakiye kimuhezayo. Nubwo yasigiye ngo yarasiye muri depression, yarasubiye arumva ko ari mwo. Twarangiza ikiganiro rero mu ndwi iheze atubwira ko yiyumvise ko umuntu ashobora gusubira kwinanata. Jean Pierre, mwiriwe neza n'amahoro? Yambu madame, murakomeye? Ego turaho. Nariko ndavuga mu ntama y'ibintu bikuru nakumvisemwo. Uno munsi ndazi ko nywaye banyotewe rero kubandanya bumva inkuru yawe, kuko by'ukuri uri kufasha benshi cyane. None rero wumvise ko ushobora gusubira gukunda, iyo myaka byagenze gute gushikaho ugera kuri mariage? Sinzi ko tuza gushika aho ugeze uyu munsi, ngira hari ibindi bivana n'ingene uza kubivuga. Uburakanya n'akawe Jean Pierre. Murakoze cyane. Rero nk'uko narababwiye cya gihe ni uko umuntu aje muri depression, vraiment amahera waroze mu kimazi ugakubita ugahereza abantu ayanduka ukonona. Hanyuma no gukora ugasanga si nguvu nyinshi, kuko urumva jeho nakora akazi ntegeza kuba ndi imbere y'abantu hafi amajana, no kuvuga mariage. Byarambabaza ko navuga ngo ujya ni wa muhungu. Narababara madame, nkumva naje natunoye. Cyangwa ukazona nk'umuntu araje arambwiye ngo pole, narabyumvise. Ubundi gutyo ugataha ukaguma muri bya bindi. Hama rero umunsi umwe rero ndi kuri aho narifise studio muri ville. Niho nabona umwigeme arenganye kubarabara hirya. Hanyuma ndakanguka, numva umutima ngo bum. Hama ndabaza umukozi wanje, ntewe byasi wa muntu yahora aca ngaha kukuvyerekeye amafoto cyangwa urana aca ngaha none bariye.
mugabo ico gihe yarafise abana babiri batonya abafashe ako kageste karandyohera umva cucucucu hama nca ndamubaza nti none ubariye ko atagica ngaha urumva ngo ntakiza ngaha parce ubarakora nta mwanya afise okay mugabo je nari naramubonye ico gihe yahora aza aca ku kazi gutora ibyo ateza gutoraho amafoto cyangwa ibindi kuko hari agence de voyage yari hirya bari bazinanye nabo hanyuma mugabo le fait ko umutima ukubise jewe nyine ndatangara aha rero niho umuntu avuga ati Imana irafasha kabisa nca ndagenda mu kabiro nari mfise nca ndasenga ndavuga n'Imana niba nshobora gusubira gukanguka nuko nkirimwo kabisa ariko none naho yoba ari urya je nzogenda ndamubwira iki ndavuga nti niba rero ari urya naho uzi uyaranje duhurira ahantu neutre je sishobora kuja iwabo ngo ngiye kuresha ntacyo mfise mvuga nta na kimwe ariko urumva ko nari nkiri muto si hama okay nca ndabigezaho ndahetse okay naho iwawe okay nca ndabandanya ubuzima hanyuma après excitant ndatashe kumusaga kumva ico gihe sinaba muri kamu urumva nari naragiye hanze n'abamukinanira hanyuma ndicara muri bus mbona turicaranye ndavuga nti Imana none ni ngaha ubu ndabigenza gute ndavuga ingene ndabigenza nkabirondera ndavuga mugabo nkumva umutima ati c'est aujourd'hui ou jamais hama nti ngaha kweli mugabo nawe yaranzi kandi yarazi n'ivyabaye hanyuma twari dufise telefone zisa namba ari Nokia sakombye nawe nyene ramemshora ntangura kwibaraguza urabona umuntu atavuga gutyo nyene dufise telefone zimwe tarara hanyuma nca ndafata ndandika mu telefone murashobora kumpa nimero zanyu hanyuma ko ntashobora kuvuga ibyo kuvuga amajambo yose nifuza abantu bose turi muri bus nca ndafata telefone ndabimuha arabisoma muri ekra yiwanje hama ntiyazimpa mugabo avuye muri bus naye nca ndavamo uri kurigisha abasore ingene boresha nuko byagenze ariko ndavamo mugabo kubera anyumvira ikigongwe niko nibaza nambari ntiyambwiye nabi don umuntu ashobora wumva umuntu nyamuntu ntabwo yigeze ambwira nabi hama we yibaza ko nshaka gutera inkuru ko ntiyabona ko ntiyibaza ko n'ivyo byoshoboka hama nimero ndazimusavye tuduze gato aranyereka haba ati je ndashitse none mwamaza nimero aca arazimpa kweri yego je nababwira nibaza ko uko kwezi nibaza ko nari hanga desase nkana ku kwezi desase nkana imiye ku kwezi y'itelefone hama mugabo nkamusaba nti ndashaka kuca ko baramutse muri bwa bupfasoni no kwibaza ati ntaco ndamubabariza ubusa akanyemerera yego hanyuma ariko subiye inyuma ico gihe yahora aza gutora je pense ko ari ibintu by'amahera cyangwa amafoto ico gihe hari ifoto yigeze kuza gutora kera urumva avant ko ngira na mariage yego nari naramubonye mbwira mukozi wanje aka gakobwa karankwiye nawe umukozi waje ati pa jeli afere yawe mugabo nta cyabandanije kuko nari mvuye kuvuga mugabo urumva gupfa kumubona naciye ndavyibuka hama nshanda rero ndabandanya dutera inkuru ndagenda iwabo barampa karibu mu rufasoni rwinshi peut-être harimo n'imbabazi peut-être
Mugabo ko bari bazi ibya bari bazi byanje ko twaba muri quartier twese. Mugabo nkumva mfise ingufu, nkumva mfise nta kubesha ndimwo. Hanyuma arambaza n'ingene vyagenze ndamubwira. Hama undi munsi tugasubira tukabonana bigacamwe ntitubonane urumva bari bisanzwe. Ariko kugira nyarutse ni mu nyuma rero ndamubwira icifuzo canje. Nibaza ko yavuga ati abahungu murakomeye basi. Hanyuma ntaco yanyishuye. Ariko ndamubwira nti listen ntunyishure kuko niba utavyumva ntunabijemo. Kuko mfise ibintu byinshi uzihanganira. Hama yumva ico kintu mvuze kiraremereye arambaza ati nzihanganira iki? Ni kugira ujane nanje hari ibintu byinshi uzemera. Cha ndamuha histoire yanje. Ndambwira nti inshuti ni nyinshi kandi ntizizinanye. No kuvuga ko uzomenya uko wifata ugeze hanaka kudasa n'ahandi. Utegezwa kuba muri diplomasi. Ntibashobora no kuguruhisha yuko jewe narabimenyereye. Ati ni sawa. Rero kugira bishoboke ko nyemerera. Mbega Jean Pierre. Abariko barakumviriza ndumva ko wabaye mu specialiste mu kuresha. Uko kuri kubisi umusore n'inkumi bo kuvugana ryari. Numva umenga kuba bari bakuzi ibihe uhitiyemwo. Hanyuma usa n'uwamuteye ubwoba mu kumubwira ariko rero ati naho decida ukaza tukabana kuri cyo ndakubwiye menye ibi bintu bibaza ko aribyo byatumye gukunda. Bibaza ko oya nagira nkuzanire aho sinani bwa peut-être kuri principe ziwe kuko agiye uri kurabwira ikintu umuntu ukamubwiza ukuri arakuramo kimwe kijanye n'imibereho yiwe ninge nashaka kubaho. Gushiko ico nagira nkubwire nico navuze cyatumye bikunda. Nkuko nari nakubwiye nari nagiye muri depression amafaranga yaraheze ibintu bitameze neza vraiment. Ni nkuko yaje ndi kuri tapi agaterura ati haguruka tugende. Hama umunsi umwe rero mva muri ville. Turahura kuko deja twaraganira neza nibaza ko dini pare yari yanezerewe ingene tuganira. Mugabo nta nyishu nari mfise. Hanyuma muco gihe je nari mfise abantu twabana mu nzu bari benshi. Byitwa ko baje nko kunsanga. Hari abajeune benshi bashika bangaye 4-5 bari mu nzu wabo baba mu nzu wanje wanashaka bababanyi nk'ababanyi badesize yuko bavuga ati nimugende murareyo kuko inzu yari ikwiye yarimo ibyumba 3 n'ibitanda nta numwe yararimo. Mugabo tukaba turi kumwe chaque soir ndanabashimira niba bazumva iki kiganiro abo twabanye mukinanira mwarakoze cyane kuko bampaye abana babo. Hama abo bantu rero mugabo nije naca ntangirasiyo kameme niyo kibagaburira. Hama rero bari benshi kandi byari bihungu bikomeye bifungura gose. Hama rero ico gihe muri ville nta kintu nari naronse ko byarashika tukagenda tukabura kuko ntabwo nari umuntu afise nari umuntu regiriye asanzwe cyane. Adafise nta matungo nari mfise n'utwara nararonse umva twari twarahetse twagiye muri mariage tuja no muri ibyo bibazo. Vraiment nari kwitapi. Hanyuma umunsi umwe rero mva muri ville ata 2000 naronse kandi ejo nteze gutanga rasiyo. Niyo namubwira nshaye turamaze kuba bagenze atego tuje ndafise ikibazo kandi ndakikubwira kuko nta kibazo numva kuko niko biri. Amubwira nti uno munsi muri ville je n'ai rien ntacyo naronse. Kandi wa mwigeme uba ari madamu wawe. Ubu kandi abahungu banje urabazi n'abakubariye ejo batiza kurya. Numpe 2000 ejo nzagusubiza ejo.
arayampa vrema kandi bukende yamusubitse. Ego. Kunukuri kugoye k'umuhungu aja gusa n'uwirabesa ku mukobwa ariko araresha. Uko nukuri. Mugabo ni ukubwira ko ari ako nyene katumye avuga ngo n'uyu nyene. Wow. Ukuri. Yabimbwiye atevye. Hama mugabo urumva abantu kuko n'umuntu umudamu mwiza cyane. Bo. Nishobora kubona ko. Oya jewe nuko mbivuga nuko nyene. Ego cyane. Hama rero jewe ayampaye mu gatondo bukeye ndaronka kuri ibintu byo gufotora warashobora kuronka 250,000 samedi iyindi 250,000 samedi iyindi 0. Yego. Ariko twaba dusumba aba fonctionnaire ba leta de toute façon. Yego. Hama rero ndamusubiza bigenda neza mugabo rero sinari nzi yuko ako kantu kamufashe ko ntigeze mbarira. Yego. Mugabo ico nabonye nuko hacahinduka ingene afata ibintu. Musi umwe arampamagara arambwira ati wakoze samedi ntoya nguze kuza tubi turatera inkuru. Ca ndagendayo saa 3 iwabo 3 y'ijoro kandi rero haba hari mu mijima hamwe n'ibibwa byinshi. Je ntamfata ndabwira umuboyi wanje kumerekeza ndabwira nte mugabo ntizikinga ryawe. Arantize iki kaka moto nako kamwe wari ufite oya kajyana nakariye muri ibyo bibazo. Okay. Tinari nkigafise. Hama arantize ikinga giye. Ego. Ari kanyaga ndashikayo hama shitseyo n'ivyuya arambaza ati arambwira ati jyo kingura ginjiza mu rupangu canamubwira none reka no bamenje tinije umukozi yava ari intwara je d'une facile simple. Ego. Hama turashiraho ndaruhuka iciya kirahera tutangura gutera inkuru. Ego. Turatera inkuru gushika saa 10 y'ijoro. Niho rero namubwira ntariko sha reka tugire analyse. Niba ari inkuru gusa d'accord imbwa niba ari ikindi kimbwire kuko duharuye nk'abantu bashobora kwiga ikintu nyene kiko kiraba ndumva ko woba nkunda mugabo uratinya umuzigo le fardeau mfise. Ariko wamenya yuko que ce soit le fardeau ou pas. Mariage ni samedi bakatwikurura dimanche renda abavyeyi bakaza mardi ni je nawe. Eko. C'est tout. Nihama. Ko niko wamubwira. Iko namubari. Nihama. Niba ari ego. Kandi ikiganiro kigira gihere. Niba ari ego. Vraiment je ndakwemereye kukubera umugabo w'akarorero. Uko nzoshobora. Ntariyoya naho ngenda gutahura kuko ntunzuze dusubira mu byaheze kuko dutanguye bishasha je nawe. Aca arambwira ati kizoba nzonya umuti oniva. Imana yaguhaye umuntu avuga ego. Ego kabisa. Après niyo yambwiye igituma yavuze ego ko ari ico gihe namubwije ukuri kandi yaharuye byose ibyo namubwiye ntaco nigeze ndamubesha. Ariko abandi turashika bakabesha. Jean Pierre. Ibyo byose ni umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Kabisa. Hanyuma tugarukije ngaho ikiganiro. Ego. Twumvise Jean Pierre Imana irahindurira amateka. Jean Pierre atibaza ko byokunda. Ariko Jean Pierre avuga ukuri. Ico kintu nibaza kuri ko uratwigisha twese abakuze n'abakiri bato ko iyo ikinyoma kinjiye hagati y'abantu babiri cyane cyane turiko tuvuga umuhungu n'umukobwa umugabo n'umugore baba ariko barasamburana imitima batabizi. Uno munsi hariho abagize amamariage bubakiye ku binyoma turamaze kubyumva. Hariho abagerageje guhisha kahise kabo abandi
umuntu akagenda aramenya ati ni uku nyene vyari bimeze ko bambwiye ariko tukumvise ko ngo mwe n'uwo muri kumwe uno munsi yagukundiye ukuri yakubonyemo. Reka rero uzotubwira mariage yanyu, uzotubwira ngira ngo aho mugeze, kuko narakubajije urambwira ko umupapa w'abana babiri. Narakubajije mu majambo make urambwira ko umaze kubyara hari ibintu byinshi wumvise muri wewe nk'umubyeyi ku mwana, kumbura ugira ati sinari nzi ko ndi umubyeyi nkabyara, nawe ugaca wibuka ubwana bwawe, kumbure ukabona ati ibyo jewe abavyeyi ntababonyemwo, jewe umwana mbyaye ntigeze kubibamwo, ikizo tubibikire mu ndwi iza. Turagushimiye rero kandi tukwifurije hamwe n'abariko baradukurikira ko mugira indwi nziza, hanyuma rero naho ubutaha. Murakoze. Cari ikiganiro yaga twubake. Nimba hari ivyiyumviro ushaka kuduterera canke ushaka kutubaza ibibazo, twandikire kuri email ingo-n'imiryango@gmail.com. Naho utaha.